Sinabagiye Alicia, Nikuze Marie Kenzi, Ishimwe Beni Plesia, Igiraneza Kentia. Umwaka w'ishuri w'ibihumbi 2018 ushira umwaka w'ibihumbi 2019 watanguye mu gihugu cyose hano mu Burundi nk'uko vyari byatangajwe n'ubushikiranganje bujejwe indero. Akamo kari kitavwe kuri rino gerekerezo rya 10 ukwezi kw'icenda mu mwaka w'ibihumbi 2018 ku rugero rushimishije, kuko ku mashure yose aho twashoboye guca twasanze abanyeshure, abigisha n'abayobozi b'amashure bose bari batonze ku mashure yaba aya leta canke amashure y'abikorera ivyabo. Hamwe mbere aho twavuga cyane ku mashure ya leta babanza gusuzuma intonde ngo barabe ko abanyeshure bose banditse. Ico gikorwa kikaba cyariko kiba ku ishure shingiro rya Kabondo hano mu gisagara ca Bujumbura, eka no ku ishure shingiro Stella Matutina hano mu gisagara ca Bujumbura nyene. Ico gikorwa cyo gusuzuma abana bose ko banditswe cyariko kirabandanya. Abavyeyi batazi gusoma byasaba ko barondera ubafasha kuraba ko abana babo banditse ku ntonde. Ibyo bikaba bivugwa n'umuyobozi wo ku ishure shingiro rya Stella Matutina, akaba mbere yashikirije ko mu kibazo cya leta gikorwa n'abana bo mu mwaka w'icenda, abanyeshure bo kuri Stella Matutina icyo kibazo ngo bagitoye ku rugero rushimishije cyane. Nabo bamwe mu bavyeyi bari bazananye n'abana babo kuraba ko banditswe ku ntonde bashimye ko basanze abana benshi bamaze kwandikwa. Murakoze kutubaza, hano byagenze neza cyane. Abana bazindutse ku ishuri, benshi baherekejwe n'abavyeyi babo kugira ngo barabe ko banditswe ku maliste. Ivyo rero babibonye, abigisha nabo bari ku kivi, twabahaye ibikoresho mfashanyigisho kugira ngo ibikorwa bitangure. Hariho abasaba ko bohindurirwa imigwi abana barimo. Ico gikorwa mubona gihabwa coro? Ico gikorwa nticoroha kuko nitwogira uko abavyeyi bagize bose bashaka ko abana baje mu migwi bifuza, mugabo dutegereza gukurikiza urutonde nk'uko rutegekanije ku ishuri. Urumva rero hari ibitaza kutworohera. Umwimbu ni mwiza cyane, twarashimye kuko mu bana 34 nibo bashoboye kuronka amanota. Ubu dufise amanota, abana baramenye ku manota 85%. Ariko abana turabona ko bariko baracyari mu kibuga, ariko bikazanura mu kanya ko mburengera barinjira mu shuri. Abo bari mu kibuga n'abava baza kwiga isaha 7 ku muhingamo kuko baziranye bose. Cerekeye aba banyeshuri baje no munsi, hariho abavyeyi bavuga yuko batabonye amazina ku maliste, amazina y'abana babo. Ico kibazo mukuru gikomera. Twe twibaza yuko abo araba batazi gusoma, kuko amazina amaliste aramanitse, utazi gusoma araheza akegera mwigisha akamufasha. Abigisha mubona mufise abakwiye canke murakeneye ko ubushikiranganje bubijejwe babongerereza? Abigisha barakwiye, ariko kandi bama bakeneye kuko haba hariho abakukuruki. Urumva rero n'ubu turafise ubugomba gukukuruka, muca mwumva ko aho yarari haca hasigara hagaragara. Abigisha bama bakenewe iminsi yose. Ibitabo n'intebe ivyo birakwiye, nta ngorane. Turafise ibitabo, turafise intebe, turafise ingwa, byose birakwiye, twarabitegekanije. None mu bwabo kubera iki batinjirana? Abana bahora biga
babariye ngo bahava binjira mu kanya cyane. Barinjira mu mwanya. None binjiye saa yine baca biga amasaha. Oya ntibiga. Bazotangura kwiga neza ejo. Barakoze akazi muhira. Muriteguye kuza kwiga? Muzoba bakangahe?